Bari bechi bari bibaza ko ntazashika bafite nk'umwana nitwa Ajeneza Ira Grace aka Bay Erewara ya najemva ingozi twaje muri studio session muri Bantu Bwoy twara abaraperi 9 bashitse muri demi finale ya Nanje Ndaririmba ya Nanje nitwa Irankunda Jacques aka GQ nigga with the rap state hama nkuko babivuze tukaba turi muri Bantu Bwoy najemva mtangano twaje muri studio session tukaba turi muri competition ya Nanje Ndaririmba. Yo, what's poppin'? Yabo Scream T's in the building. My name is James Tunejegwe aka Scream Tunejam, no name, it's Q. Man, we got crazy 2 session, bro. Nanje Ndaririmba, bro. Demi final, man. Rappers twari muri yo competition, man. Twaje muri 2 session, really crazy, man. We made some special thing, bro. Stay tuned, bro. J like kuba nashitse muri final. Actually ntibinci intege. Cause comment nagenda ronka mu bajize everywhere bambwira bro you the best rapper. Nanje actually muri everyday life simba mbona umengo ndarenze. Kuba nashitse muri final byanyigishije ko maybe flow canke ikindi kintu ngiye kongeza intege nzemeze everyone azovuga ati man this time you deserve gushika muri final. Next time I think bishitse nkahaza nko muri Nanje Ndaririmba 3rd edition n'aba judges nibo kwirirwa bariyumvira ngo uyu tumushire ngo bohita banterurira zijya 2 minutes. Bon, je kuba nashitse muri finale je sinkunda kubesha kweri nari muhari ariko mu buzima niko bigenda ari gihe ibintu bigenda neza canke bikagenda fo so ndibaza yuko ama opportunity ni menshi bavuga ngo umuryango umwe wiyugaye n'indi myinshi bayugurutse urumva nta gucika intege tuguma dukora gushika n'ubunye tuguma dukora naje ngaha anye mvuye muri weekend rap ari bitwo turorganiza byitwa weekend rap byari bimeze fresh urumva nitwicaye ndibaza yuko career yanje ntihagarikiye ngaha wapi tuzoguma dukora Imana niyabishaka tuzotera imbere inshallah twaramaze no gutera imbere we are best rappers yes God bless. Yes, I remember things agwan. Jarastafari forever. Numwami w'ipori ritabamwe ikori ritabamwe n'ihori hori. Aho nagaca kadatoteza gahori. Ariko abavyeyi banyitse iri wacu Arnaud Franco. Rero jewe pour le moment mba kumusaga ariko ndumunyarutana. Ngaha turi muri Bantu Bwoy twaje gukora indirimbo twahuriyemo n'abaraperi bose bashitse muri semi final ya Nanje Ndaririmba deuxième édition. Ni indirimbo ikaze kweri nigishirira uyumvise nawe wohiturira. Turaryohewe sana kubona twarashoboye guhura kubera nk'abantu benshi ngaje sinari ndabazi ariko narabamenye. Ni vyiza yuko abantu babishoboye boza bararondera impano kubera zirahari ni nyinshi. Turaryohewe sana nk'ubu duhejeje kugira studio session no kuvuga nta muntu numwe atobishima mu majambo make. Yego hariho benshi batari bashitse muri finale hariho nabashitse muri finale ariko twese ni bwa bumwe abaraperi bi generation yacu tuje dufise ubumwe burenze man. Yes I. Okay, ni irakoze Pameda aka Gabi Para Queen of Jago Pretty Monster. Yeah, mba kumusaga
nkaba ndi umwe mu barapere 9 bashitse muri demi finale twaje muri Bantu Bwoy kugira studio session. Kuririmba ni talent yanje kandi kuri je ndafata nka mission. Rero kuba ndi kumwe n'abandi n'ibintu bigeshe cyane kandi mfise ikintu kinini cyane nshaka gushikako. Niyo mpamvu I will never give up. Yeah. Yo, what's up everybody? It's your boy, check your body, be safe all the way from Body Music. I got a one trap, the rap teacher. Yo, naitwa Kimana Cicero. Naishi Buterere na tuko hapa kwenye studio session ya Nanje Ndaririmba second edition. Niko na rappers wenzangu ambao tulikuwa kwenye semi final na ambao walipita kwenye final, waliobahatika kupita kwenye final. Ya tuko pamoja hapa, tuna share. Kwa sikupita kwenye final, bon, naweza kusema kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza katika wenzangu ambao walipita na second chance nikipata ya kuperform tena kule, ya kuparticipate, naweza nikafanya zaidi, bora zaidi ili na mimi niweze kufika mbele zaidi.